mu nkambi y'Imahama je uhenda habayeho mutabake nta mpunzi igera ibaho neza. Twe tumaze guhunguka je mu kibano n'ukuri baranyakire neza kuko nta muntu nta wambwiye ngo mbe ko waje canke ngo wagize gute, ika nta kibazo nagize nuno musi ndacari hano nta ngorane mbese nabonye. Muregwa Josephine aba ku mutumba Burara muri komine Busoni intara ya Kirundo numwe mu bene gihugu twaganiriye bo mu makomine ya Busoni, Bugabira na Bwambarangwe bahungutse bava mu ikambi y'impunzi y'Imahama mu gihugu cy'u Rwanda, bakaba bari bahunze mu mwaka wa 2015 kubihuha byavugwa ko umutekano ushobora guhungabana mu gihugu. Mu gihe rero hagize imisi havugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ko abo bahungutse bahohoterwa, abo twaganiriye baba abahungutse ndetse n'abasangwa barabeshuza ayo makuru bati umutekano ni wose. Bizimana Emmanuel ari mu bashize umukono ku rwandiko petition muri migwi gifaransa gwasaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko abo bahungiye mu ikambi y'Imahama bohunguka. Urwandiko banditse ku igenekerezo ya 2026 kwezi kw'indwi mu mwaka wa 2020 avuga ko ahubwo hari ikinyegeje inyuma y'ivyo vyandikwa. Nta muntu arahura n'ikibazo gikomeye kivuye kuri leta mvyeyi leta nkozi, ahubwo icabaye nuko kuva dutangura umugambi wo guhunguka hari bamwe mu banyepolitike bari batavuga rumwe na leta mu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015 babifashe nko guhemuka, arico gituma umugambi ugitangura bakoresheje uburyo bwose kugira ngo bawuhagarike mugabo bibi by'ubusa. Rero byanze yuko bawuhagarika tumaze kuza baciye baja kuri plan B kugira ngo bamwe mu bahungutse bakemera bagashiraho amafaranga, bamwe ugasanga baburi birenga kandi babishizemo kuboko, abandi ugasanga hari abarapfuye kandi ugasanga bakurikirana ugasanga nibo babitumye kugira ngo bashirice kuri leta. Jewe ubwanje nka Bizimana Emmanuel itarike 5 z'ukwezi kw'icenda mu 2023 narahatswe kugandagurwa kandi nari maze imisi ndose amakuru yuko hari amafaranga yo yaratanzwe na Margarita barankitse agera ku miliyoni 18 z'amanyarwanda kuzoshobora kuhitana muri batanu banditse kuri ya petition no kuvuga ngurukana bumeje narabishize ndavuga ati ibi bintu birakwiye guhagarara. Urumva uno munsi yonza kuba je narapfuye bari kwandika ko ibindi bari kwandika ko ari leta imitanye bakaca bandika ati na muri babandi batuma mutaha batanguye kwicwa ugasanga nimwe arambika iceyi leta. Arico gituma uno munsi tumwe turabwira communauté internationale imenye ukuri kuri muri ibi bintu. Uno munsi kubera yuko hari abantu badashaka yuko impunzi z'abarundi ziherayo kubera inyungu kanaka bashaka kubakoresha nk'ibikoresho, nico gituma iyi process ko abantu botaha bashaka kuyihagarika buri munsi bakoresha inguvu nyinshi n'amafaranga menshi. Arico gituma twasaba amakungu kumenya ibi bintu ntibaze barabifatira ahubwo baze baza twebwe twashitse mu gihugu ngene tubayeho n'ingorane ndihura nazo niyo zituruka kugira ngo ntibaze barafata ibihuha ibi na biriya. Umurundi rero ngo yahungutse agengwa n'amategeko y'igihugu akoze ikosha ararihanirwa nk'abandi barundi bose. Ibibazo biba ku bantu bahungutse ni ibibazo biba ku Murundi uwo ari we wese, kuko Burundi ni igihugu gihana. Iyo umuntu akoze icaha yarahungutse ntibareka kumuhana, baramuhana nk'uwundi muntu wese umusangwa. Yaba umusangwa akoreye icaha wahungutse wewe novuga ko ari bo nkeka bahaza baramuhana gusumba ko babona ko menga iratoteza ubundi. Unawe ati ahubwo kiretse kwakirwa neza mu kibano baranamwizeye aja mu batunganiriza abandi. Tumaje mara iminsi ngaha nyene mu twahungutse harabaye amatora y'abahuza byabaye mu Burundi bwose. Ntibigeze babona ati uyu muntu ko atari maze igihe ngaha n'iki kuvyerekeye amatora, bararetse ndiyandikisha mu byerekeye mu kwitoza, hanyuma barantoye abahuza ndi vice president w'abahuza. Nyuma rero urumva sinovuga ngo ikibano kimeze nabi ahubwo bimeze neza, kuko biratangaje kubona nk'umuntu yari maze imyaka n'imyaka mu buhungiro agashika agaca yitoza bakamutora. Icyo cyizere tubona ko atangorane ngaha mu gihugu ko bavyumvira benshi.
mu gihe rero hari abari barize imyuga mu ikambi y'Imahama nko gushona basaba gushigikirwa kugira ngo babandanye iyo myuga. Abo bahungutse bagasaba abandi barundi bakiri mu makambi y'impunzi guhunguka kugira ngo baze bashigikire mw'iterambere ry'igihugu. Nayo abajejwe intwaro haba aha mu makomine ndetse no ku rwego rw'intara bamenyesha ko babandanya gushigikira abo bahungutse mu buryo butandukanye.